Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agizweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho tugiye kwibanda ku makuru arabana n'ikishe umuhisi Petero Nkurunziza. Hakaba hari amakuru y'ibanga ahejeje kujya ahabona avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabigizemwo uruhara. Hakaba n'amakuru avuga ko n'ama-audio ahari ariko arabyivugira nayo nyine yamaze kujya ahagaragara, kandi byose bikaba biriko birakorwa n'abagenzi ba Generali Arenguiyome Bunyoni bashaka kwereka abarundi ndetse n'abagumyabanga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we wahemukiye abarundi. Murabikurikira mu idonido rya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane avuga ko Generali Arenguiyome Bunyoni ashobora gutorokeshwa ibohero muri no joro canke se ku munsi w'ejo. Akaba ari amakuru yaturutse mu bihangange bikomeye cane bikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, weco ubusabwa nta cindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Nkurunziza yishwe n'iki? Kw'igenekerezo ry'icenda ukwezi kwa gatandatu 2020 hafi isaha 10 z'umuhingamo, umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahondwamiye yasomye itangazo rimenyesha abarundi ko Perezida Pierre Nkurunziza yari yaraye apfuye mu bitaro Hôpital du Clinique aho nyine yaguye. Narwe turashoboye by'ikarusi. Ku kijanye n'icishe umukuru w'igihugu Prosper Ntahondwamiye yavuze ko Perezida Nkurunziza yari yinjiye ibitaro ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu 2020. Yavuze ko bukeye amagara y'umukuru w'igihugu yari yifashe neza aranaganiriza abantu, hanyuma ku wa mbere umutima uca urahagarara giturumbuka. Yaravuze ko abaganga bagerageje ubuhinga bwose ngo umutima usubire gutera biranka. Itangazo rya leta ryagomeje ibibazo byinshi mu Barundi. Perezida Nkurunziza yari agwaye iki? Abantu bose mu gupfa umutima urahagarara, none wa Perezida Nkurunziza wahagaritswe n'iki? Perezida Nkurunziza yari akiri muto, imyaka 55. Yari umugabo akomeye akora siporo nyinshi. Uru rupfu giturumbuka rwaje gute? Mu mwanya muto mu butegetsi harakwiragijwe igihuha ko Perezida Nkurunziza yahawe ishano na bamwe mu Batutsi bari bamwegereye cane. Ibyo bihuha byahagaze kubera umupfasoni w'umukuru w'igihugu ubwiwe yasabye ko boreka kwambika ibara abizigirwa ba Perezida Nkurunziza. Yavuze ko abo bariko barabesherwa ari bo nyabuna bamuryamyeko mu bihe bikomeye. Uru rupfu rwashitse umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ari kwivuza muri Kenya. Ibinyamakuru bya Kenya byamenyesheje ko Denise Nkurunziza n'abagiye bamuherekeje babasanganye COVID-19. Ibyo byatumye benshi bibaza ko na Perezida Nkurunziza yoba yishwe na coronavirus. Ico gihe leta y'u Burundi yavuga ko ikirere c'u Burundi gikingiwe. Umuvugizi wa Nkurunziza yavuga ko Imana bashize imbere yakingiye u Burundi coronavirus. Perezida Nkurunziza yapfuye inyuma y'iminsi 19 hatowe umusubiriza wiwe. Evariste Ndayishimiye yari asigaje amezi 2 ngo yimikwe. Imbere gato y'amatora, Perezida Nkurunziza yari yatoje itegeko ridasanzwe rimwita ko ari imboneza yamaho. Iryo tegeko ryamuha icubahiro kidasanzwe n'ubushobozi butabaho mw'ibwirizwa shingiro.
hariho ibibazo bihambaye by'igihugu yogumye abazwa imbere y'uko bifatamwo ingingo, muri ibyo harimwo ibijanye no gucukura ubutare. Perezida Nkurunziza yari yategetse Evariste Ndayishimiye abantu ategerezwa kugena mu mabanga ahambaye. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwaboneka ko buzoba buboshwe kandi bucunzwe cane na Nkurunziza. None Perezida Nkurunziza yishwe n'iki? Uburozi canke coronavirus? Ninde yungukiye mu rupfu rwiwe? Hano ndabasangize intahe nahawe n'abantu batandukanye kubera imvo z'umutekano, hariho abo ntaza kuvuga amazina yabo. Intahe y'umugenzi wiwe: Nkurunziza yaransezeye. Umwe mu banyepolitike bakomeye bari begereye cane umukuru w'igihugu yambwiye ati: ku munsi wa mbere igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu 2020 Perezida Nkurunziza yarantumye ko. Naramwitavye. Nshitse hariko icantangaje ntiyaguye mu nda nk'uko yahora abikora, no mu kwicara yagiye kure yanje buke buke. Sinamukozeko. Yambwiye amajambo atangaje cane. Yambwiye ko ampamagaye kugira anshimire ibyo namufashije byose. Yaranyibukije ibihe byinshi twaciyemwo, hanyuma mu kunsezera yambwiye ko tutazosubira kubonana. Ico kintu nagumye ndaciyumvira igihe kinini. Mu bisanzwe Perezida Nkurunziza yari agisigaje amezi hafi 3 yo kurongora igihugu. Sinumva impamvu yari kunshimira ataraheza gutwara. Ibyo kunsezera byo nari nibajije ko tutazosubira kubonana akiri umukuru w'igihugu. Uko yabivuze niko byagenze. Ntitwigeze dusubira kubonana mu ndwi imwe gusa yari apfuye. Iyo ndabyiyumviriye ko mbona umengo yaramenye ko yimirije gupfa. Umuganga w'Ikarusi: ibipimo byerekana ko abafise coronavirus ku rugero runini, ariko twarabonye n'ikindi kintu tutatahuye ico arico. Naraganiriye n'abaganga bafise ico bazi ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Umwe ni umugenzi wahamagawe gutabara Nkurunziza ahejeje gucikana. Uyu muganga twaganiriye nawe yaragwaye coronavirus mu gihugu ca kure. Yagize ati: "Jewe ndemeza ko Nkurunziza yishwe na coronavirus. Jewe naragwariye coronavirus mu gihugu ca kure, ariko gifise uburyo bukwiye. Umaze kuremba wagira ikibazo co guhema. Bakakwambika ico uhemeramwo bita ko aricyo kiguha umwuka. Carazira kwambura ico cuma. Icyo banyambitse yari ifise umugozi muremure ku buryo nava ku gitanda nkaja kwihagarika, nkaja koga atankomanzi. Umaze kwambara respirateri waca umerewe neza mu mubiri, ukamengo wakize. Ugatangura kwandikira abantu kuri telefone. Ndabye uko bavuga ibya Nkurunziza byagenze, numva bihuye cane n'ibyabaye ku bari bagwaye coronavirus. Nkurunziza nawe yarambaye ikimufasha guhema. Ni nayo mpamvu ku munsi w'Imana kw'igenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatandatu 2020 yari yumva ameze neza akanavugisha abantu, ariko nk'uko nabyumvise ico bamwambitse cari gifise akagozi kagufi cane, ntiyashobora kwiyunguruza acambaye. Aho ku wa mbere mu gatondo Perezida Nkurunziza yarakeneye kuja kwihagarika bisanzwe, acarambura kimwe kimufasha guhema, agenda mu cumba carimwo toilette. Abamucunga bari hanze. Imbere y'icumba agwariyemwo bagiye bumva urwamo ngo gi. Umukuru w'igihugu yari aguye hasi. Uko bimeze wiyambuye kirya cuma kigufasha guhema mu minota idashika n'itanu, oxygene iraguheramwo yose, iheze uca ucikana ubwo nyine. Niyo mpamvu yaguye bwarumye. Abamucunga barashoboye kwinjira barashika aho yaguye, yari yamaze gucikana. Minisitiri Tade Ndikumana niwe yategetse ngo bakore ibyo kumufasha gusubiza guhema, ariko kari kabaye. Niho batuma ko byihuse umuganga w'umuhinga i Bujumbura, banamuha indege ya kajugujugu imujana Ikarusi. Ashitse abonye uko Nkurunziza ameze n'ibyo bariko barakora byo kumufasha gusubira guhema, yarumiwe. Niko kubwira Tade Ndikumana ati: "Mushikiranganji, ko wewe uri umuganga, nubona ko umuntu yacikanye kera, mushaka mumuvunagure imbavu ngo muriko muramufasha?" Aho hari haheze amasaha arenga 3 Nkurunziza yacikanye. Jewe ndemeza ko yishwe na coronavirus, ibindi byo ntabyo nzi. Uwundi twaganiriye ni umwe mu bahinga bakora mu byo gupima ingwara.
laboratwari ku bitaro by'i Karusi yagize ati twebwe baraduhishije umurwayi uwo ari we, ico bikoze twarabona ko ari umuntu ahambaye cane kuko bari bamuhebeye igice kinini c'ibitaro, twarabona abajejwe umutekano benshi, byari ibintu bidasanzwe, ariko kubera ari ibitaro byari bisanzwe bivura abakuru ntitwashoboye kumenya ko ari Nkurunziza, baratuzaniye ibipimo by'uwo murwayi ngo tubisuzume, by'ukuri coronavirus yaraboneka ko ari nyinshi, ariko rero turiko turapima twarabonye ko amaraso yiwe arimwo ikindi kintu tutazi, kugeza ubu ntitwigeze tumenya ico kintu kindi cari muri ayo maraso. Ikindi cadutangaje nuko mu nyuma batubwiye ko ikiziga ciwe cononekaye mu kanya gato, ariko byo ntacyo ndabiziko kuko sinakibonye jewe ubwanje. Nkurunziza yapfuye gute? Inkuru ivuga ko urupfu rwa Perezida Nkurunziza nayironse isaha 8 aho kuwa mbere igenekerezo ry'8 ukwezi kwa gatandatu 2020. Niyo nkuru natinye kuvuga cyangwa se kwandika kuri no mboneshakure. Wayimpaye yari ukorana na bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu Burundi. Ku mugoroba nahawe ubutumwa n'umwe mu bacungera umukuru w'igihugu, nawe nyine yambwiye ko bo bamaze no kuva i Karusi kubera umukuru w'igihugu yari yapfuye. Umwe mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD yampaye ubutumwa bukeye mu gatondo ka kare ati n'ikiziga ciwe caraye muri morgue, Nkurunziza ntakiri muzima. Izo nkuru zari zitangaje kubera ubutegetsi bwo bwaguma buhakana. Ku mbuga ngurukana bumenyi cari igipfungu. Bukeye umuyobozi wa RPA Bob Rugurika yarabyubahutse kubyandika, ariko avugira umukuru w'igihugu abakamera nk'abamubeshuza. Hafi isaha 10 z'umuhingamo niho Prosper Ntahondwamiye yahava atangaza urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Amasaha ashika 30 yaraheze leta itarabwira abarundi ko atamakuru w'igihugu abafise. Intahe y'umwe mu nzego zijejwe umutekano. Urupfu rwa Perezida Nkurunziza rurafise ibinyegezwa bikomeye. Hariho abari bajejwe umutekano wiwe, cazira ko habura n'umwe muri bo aba ari hafi yiwe mu gihe umukuru w'igihugu yaba ari mu Burundi. Abo ni nka Colonel Ndundi yari ajejwe batayo ya mbere yakingira umukuru w'igihugu, ari na Majoro Noella Banyezako yari ajejwe perereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Catangaje ni ingene urya wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu 2020 Perezida Nkurunziza yari Ingozi, bose bakaba bari i Bujumbura. Hari inyifato bagize zitangaje uwo munsi. Sinifuza ko uzobivuga ubu vuba, ariko ni byiza ko ubimenya. Nimba harazobaho amatohoza ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza bazoyakora, ntibaze bareke gutohoza inyifato z'abari bajejwe kumucungera umutekano. Uko bigenjeje hagati y'amagenekerezo ya 6 n'8 Ruheshi 2020, byaraboneka ko bari bamuhebye kandi ko hari ikintu bari bazi kiza kuba. Ubw'imvo z'umutekano w'abatanze inkuru hari ibyo ntashimye kuvuga hano, hazobaho igihe ciza cyo kubivuga. Jenerali Niyombare twebwe twari twifurije Nkurunziza ko ava ku butegetsi akaruhuka afise icubahiro. Abandi bo bamwihishirije ko bamutegurira urupfu. Aya majambo naganiriwe na nyirayo. Jenerali Godefroid Niyombare aremeza ko yafata Perezida Nkurunziza nk'umuvukanyi wiwe kandi yari yaramuhanuye nk'umuvukanyi nyine. Aramwereka ko ikiringo ca gatatu kizokwegera igihugu kikanakwegera Perezida Nkurunziza. Jenerali Niyombare yibutsa ko bakiva mu ishamba yabaye muhira kwa Nkurunziza kandi ko bari bakundana cane. Avuga ko urwo rukundo ariwo rwamutumye kuvugisha ukuri naho yari azi inkurikizi zabyo. Aho ahanuriye Nkurunziza, Jenerali Niyombare yaciye akurwa mu mabanga ku minsi 2 gusa. Kuba yagiye imbere mu gutembagaza Perezida Nkurunziza kwa 13 ukwezi kwa gatanu 2015, Jenerali Niyombare avuga ko yabikoze ku buryo bwa nyuma yari asigaranye bwo gukingira Uburundi, gukingira abarundi bariko baricwa no gukingira umuvukanyi wiwe Petero Nkurunziza. Yagize ati twari twifuza ko habaho amatora meza, hanyuma Nkurunziza akaruhukana iteka nk'uwahoze arongoye Uburundi. Ibyakurikiye mwarabibonye. Abandi bo bahisemwo kwiyorobeka
biyegereza Nkurunziza ngo baramukunda baca bamutegurira urupfu. Nde yohenda abarundi? None barya bajenerali bose sibo bari bamwandikiye rya kete ry'umucanwa muri Munyonyo 2014? Abandanya ikiringo ca gatatu ariko bahisemwo kwiyorobeka kugira ngo bamufate neza. Igihe Perezida Ndayishimiye arungika intumwa z'abasirikare kuraba Generali Niyombare mu Rwanda, amakuru dufise yemeza ko icambere Generali Niyombare yabwiye intumwa z'abajenerali bagiye kumuraba kwabaye kubibutsa ko bari basangiye abansi batatu, ati ndabona mwarakoze ibyatunaniye, babiri mwabashize mu kuzimu, umwe nawe mwamushize mu buroko. Aya majambo ya Generali Niyombare asa nayo Gaston Sindimwo yari icegera ca mbere ca Perezida Nkurunziza yavuze aze mu kiganiro yahaye Umukubito TV. Gaston Sindimwo yemeza ko ikibazo ca 2015 cari hagati ya Perezida Nkurunziza n'akarwe k'aba-CNFD bari buzuye inyota yo gukura Nkurunziza, Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Gaston Sindimwo nawe nyine yibukije iryo kete ry'abajenerali ba CNFD ryo muri Munyonyo 2014, ariko Sindimwo ntavuga icishe Perezida Nkurunziza. We avuga ko Nkurunziza yamuherutse akomeye hanyuma akubitwa n'inkuba yumvise ko yapfuye. Bob Rugurika: Nkurunziza yishwe n'isumu yahawe n'abamwegereye. Iyi si inkuru y'ibanga kuko umuyobozi wa RP yabivuze ku mugaragaro muri Munyonyo 2023. Bob Rugurika yemereje ko Perezida Nkurunziza yishwe n'isumu. Yaravuze ko afise ibyemezo bikwiye, aranavuga ko iryo sumu ryazananye muri Tanzania. Bob Rugurika ntiyahengeshanyije kuvuga ko ibanga ry'urupfu rwa Perezida Nkurunziza ari ryo rivugwa mu mwiherero w'urubanza rwa Generali Bunyoni iyo hageze kuburanisha Generali Alain Guillaume Bunyoni ku caha co kugerageza kugandagura Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe amagendekende. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rw'u Burundi rurahibeshuza Bob Rugurika. Intaye y'umupfumu Emmanuel ntikazohera. Hari ibanga rikomeye riri mu rubanza rwa Generali Alain Guillaume Bunyoni, na cane cane mu gihe waburanywa mu mwiherero. Ubuherutse Generali Bunyoni yaranasabye kuburana ku mugaragaro kugira abarundi bose bamenye ukuri, ariko sentare yarabyanse. Narivugiganiye n'ufise ibanga ry'uyu mupfumu kandi ndamaze kubyandika kenshi. Sinkekeranya ko bimwe mu byo fise na sentare itabihawe. Bunyoni yaragirizwa ko yahaye impera umupfumu Emmanuel Ntikazohera batazira muhuzi kugira yice Perezida Ndayishimiye akoresheje uburozi, ariko sentare ntiyemera gushira ahabona ukugene umupfumu wo muri komine Butaganzwa mu Ruyigi yari gushikira Perezida Ndayishimiye. Sentare ntiyemera gushira ahabona imigenderanire yoba iriko hagati ya Emmanuel Ntikazohera na Perezida Ndayishimiye. Sentare ntiyemera gushira ahabona impamvu Generali Bunyoni yemeye ko Emmanuel Ntikazohera afise ubushobozi bwo gushikira Perezida Ndayishimiye. Amakuru dufise yemeza ko Emmanuel Ntikazohera yemereye ko afise uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza hakoreshejwe uburozi. Nawe nyine yarameze ko ubwo burozi yoba yarabukoresheje bwavuye muri Tanzania. Umupfumu Emmanuel Ntikazohera yoba yaribesheye kugira hafatwe Bunyoni. Ntaco ndabizi ko yamara nguma nibaza impamvu sentare itigeze yumviriza uyu mupfumu. Ndibaza impamvu umuntu yemerera ko yari kwica Perezida Ndayishimiye akanemera ko afise ruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza wenyine adakurikiranwa. Ninde yungukira mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza? Iki nico kibazo cama cibazwa mu matohoza y'ibyaha bikomeye. Nimba Nkurunziza yarishwe, ninde yashobora kubikora nkamwo inyungu? Hariho imirwi myinshi yari yanka Perezida Nkurunziza, haba mu bo bahoze bagendana muri CNFD haba no mu bamugwanya. Abo bose bari gushobora kwifuza ko apfa, ariko yapfuye ubutegetsi bwiwe busa n'ubuheze. Yapfuye hamaze gutorwa umusubiriza wiwe. Birashoboka ko abamugwanya atari bambere bari bagikeneye urupfu rwiwe. Umusubiriza wa Nkurunziza ntiyari yorohewe na gatoya. Perezida Nkurunziza yasa n'ugiye atagiye. Nk'imboneza yamaho Perezida Nkurunziza yari afise ububasha atawundi mu bahoze batwara Uburundi yigeze agira. Mu kwezi kw'indwi ho yohawe ububasha bwo gushikiriza ijambo abarundi bose inyuma y'irivugwa n'umukuru w'igihugu ku munsi duhimbaza ikwikukira.
hari ibisata Perezida Nkurunziza yagumye abazwa imbere y'uko hafatwa ingingo zibyerekeye, aho ni nko mu gisata co gucukura ubutare. Ibyo bimeze gutyo mu gihe mu ngingo za mbere Perezida Ndayishimiye yashitse afata habayemwo gufuta amasezerano yose yo gucukura ubutare Perezida Nkurunziza yari yarasinye. Nk'iyi ngingo itari gushoboka imboneza y'amaho ikiriho. Perezida Ndayishimiye amakuru adushikira yemeza ko afise uruhara rukomeye cane mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Hakaba n'amakuru avuga ko Generali Arenguiyome Bunyoni iri joro ashobora gutorokeshwa n'akarwi k'abajenerali bashaka gutembagaza